je umukobwa jonyemeza bave mu ivyo bisire vyabo bagende baze barimba ama dancehall barimba ama style international ariko je navye abarapezi navye dancehall se abarapezi ndi yakubeye oya nanje ndikunda kuvuga ngo abakobwa bose bave mu ivyo bisire vyabo barimba marimba mwanya wose badashobora kwevoluer ivyo barimba fresh mugabo tugire evolution basi ririmba ikintu wundi umuntu atashobora kuririmba erekana akarusho ni ikintu kimwe hari kutabishobora no kutabikora no kubitinya kubikora ninje ndimba amasira yose ntemakare ko muko garimba amasira yose ngambo Burundi ni hello people, hello guys, mumeze neza ko bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe nta na rimwe Imana izonegwa no gukemura ibibazo byanyu. So guys, jewe ni RY'IGIHUGU the sniper, ndabakunda cyane musanzwe mubizi. So uno munsi nundi umunsi udasanzwe twahezagiwe n'indi migisha kandi twongeye kugirirwa. So uno munsi ngiye kubona numwe mu bantu barenze sana yakoze byinshi hit after hit, yitwa B-Cobra, ni rap machine musanzwe mumuzi. So reka ndamwakire mu bwa Senga Media TV, hama tumaze akabazo kamwe canke tubiri, ndazi muraza kumenya byinshi kuri we, afise byinshi aza kutuganirira, asa n'umuziki bwe mushasha araza kutubwira byose. Reka ndamuha ikaze Cobra. Welcome. Thank you. It's so beautiful. Chad. Uri mwiza. And me yo, record. Cobra makuru y'imisi. Nimeze ndashima namwe. Twe ni good, ibintu bimeze neza, tuba turi mu kazi. Okay. Cobra wahora hehe imisi tutakubona? Nahora ngwaye nagize accident y'ukuboko mara umwaka n'amezi nava muhira. Iyo mico gihe rero sinashaka gukora indirimbo cyangwa ari ikintu cyose. Cobra systeme systeme ni indirimbo nuko gusohora. Yego. Nayisohoye kwa gatanu aize 3 jours, 4 jours. Ndiheze ndemigose irimwo ni Afro-Congo. Yego. Afro-Congo B-Cobra agarutse n'izindi mwemo zidasanzwe, adakwitamo akantu k'umwotsi, akantu kameze fresh, akaririmbo nakunze sana. Cobra nimba nabanda kwinjire twinjirane na ka systeme gato. System. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Personally, I got this system. Is it 'cause you have time for me? Hey, money come. Internationally, si Burundi honyene. Nareta mziki mne. Ay, kisha mseme. YouTube. Cobra urarenze sana dadangu. Thank you. Cobra, umaze gukora indirimbo nyinshi, ari indirimbo yakugejeje kure cyane, novuga yatumye n'abantu benshi bakumenya cyane indirimbo wakoranye na Kiriku Akile. Cobra kubera iki kandi tutasuye kandi kubona yandi makorabo aremereye nkajya ukorana n'abasitari bo ku rwego rwo hejuru? Nakorana na Oleg mwayibonye, nakorana na Mokanzi, nasohoye EP ndi kumwe na Badolphin Dankala, indirimbo da dancehall. Kubera iki rero uno munsi tutakubona nka kiriyage ndibuka kijya usora indirimbo na Kiriku Akile. Cobra yari yabaye Cobra, no bavuga Cobra no mukobwa azona twica. Kubera ko ubuye jengerageje kuranga nko kuri jewe. Cobra usa n'umuntu yasuye inyuma kuntu. Sinze ko ari kubera ko wagize accident ukavunika ukagwara. None matige kintu nako ndakora namaze apepe umwaka n'inusu. Nakode mumva muco gihe ngoda gusubira inyuma kora cyo cyama child nako ndakora mugabo. I promise you guys vuba ikona makorabo menshi mu Burundi yo hanze mu Burundi. Cobra je urumwe mu bakobwa nimira, sikuvuga ngo nimira, uri numwe je no shira imbere mu barapezi. Thank you. Wanga iwacu mu Burundi. You are the number one. Thank you. Ariko rero gerageza uduhe ibikorwa ntutunyoteze. Cobra turagukunda, je pense ko nawe ubizi, sivyo? Ndabakunda.
gerageza rero uzura dohereza ibikorwa byinshi kandi biri ku rwego rwo hejuru. So Cobra ndashaka kumenya igihe utari kurakora, igihe warugwaye, kubijyanye n'umuziki ni kihe kintu wize, ni kihe kintu wabona ukwiye gukora umaze gukira? Kuva ntango umuziki ni kihe? Igihe warugwaye utari kurakora ni kihe kintu wize kubijyanye n'umuziki? Ikintu cyambere nize twara nta kimwe novuga ko nari nizemo kubera ahubwo naba disappointed cyane kubera iki ibindi bihugu kumwaka uhera bagenda bevura bakamenya amasitira agezweho, ariko novuga cyane ku bakobwa. Yego abakobwa b'iwacu ngaha turacari muri Vyabindi ama R&B tutafite za ndimbo za kera n'umuntu tukiko turaririmba tuzi kwevuriwa na gatoya. Niyo mpamvu mvuze ati sinanicaye nari ngwaye, sinanicaye gusa narabona ikintu kibuze n'ikintu kosora. Niyo mpamvu naje indimbo nayise system kandi ntanzana mu yindi system batamenyereye. Niyo mpamvu indimbo nayise system kuko yego n'amajorite bakuga nga vraiment ibyo turimwo n'ibintu turirimba kweri. Cobra, hari abandi barapezi bagenzi bawe, umuraperi ubona uvuga ati uyu muraperi arandenze ngaha mu Burundi, umurapezi uvuga ati warandenze ngaha ninde? Ngara barapezi nabonze nabahari wowe urabona yuko nta numwe akwegeye? nabo ndabona sindabana n'umuntu arimba hip hop ngaha mu bakobwa. Davis Mole nyene kuta amazina aho vraiment no gusa icyo umenya gusa nuko nta numwe ndabona n'umurapezi ndabona ngaha kwanza. Ni ukuvuga ba Davis bose saba barapeze, barashirinishi bose saba barapeze. Abo nabonze barapeze baririmba. Cobra ukurikirana cyane umuziki w'u Burundi, ni gute uyoberwa barapeze bagenzi bawe? Usanga atarimba ibyo nkunda cyangwa bataranyemeza maybe. Mugabo urabazi? Nabonze kubaza amazina amazina yayo ndayazi ko bamwe n'abagenzi. Gusa nyene ibikorwa byabo nivyo utemera. Yego haburikira rero ngo uhure nabo ubaganiriza ubabwira ati bakobwa twese turi bene mugabo umwe dukeneye gukora umuziki. Kina kubimenya azongera sijoro gena kubegera no yo uti ko kurakora ikintu ngagasanga nta cuzi cyangwa nta metrize ni byiza ko wegera umuntu akakigufashamo. Ubundi ho no sinanga kubabwira ngo urumva wowe urimba for ni mind yabo, I don't care. Nakazi ka bakora mugabo for me no. Kuri ivyo bakora ubona ko nyine nta kintu nta cyatari bakora bagakwiye kukwegera. Baramutse bakwegereye akaruruka hafi nk'ubu uye nka Davis Morris aramutse ajya kuvuga ati Cobra ndashaka dukorane indirimbo, icyo gihe wowe wo mwishura gute? Icyo gihe biravana cyane, biravana kuko iyo umuntu ushaka mukorana byose ikintu cyose ni mwumvikano cyane ni biganiro. Mico gihe mbonye ko ari byiza gukorana twokorana, mbonye biravana nyine nuko situation yobe hari mico gihe. Mbwa byo ndahari igihe cyose kwa ndi umuntu akunda gukora collabo ndazikora cyane. Okay, Cobra n'ubuhe muririmbyi nubwo ari umusitari mutokorana indirimbo ngaha mu Burundi w'umukobwa? Nta numwe. Nta numwe tutokorana. Bose mukorana? Bivana indimbo shaka yariyo. Ariyo indimbo shaka yariyo kubera iki? Nakubwiye ibyo abakobwa bo mu Burundi baririmba ni misatiraje basi sinumva ko sindabikunda cyane. Ngo muri icyo gihe mbonye umuntu umwe yokora akantu nkunda no nje ngira mwisabira collab. Wowe nyine woyimwisabira collab mu gihe ubona akora mu buryo we ukunda. Yego. Cobra, indirimbo ziriko zirasoka kino gihe ugerageje kuziraba ukaraba n'indirimbo yawe uheruka gusohora. Indirimbo yawe bakubwiye utondeke top 10. Indirimbo yawe yoza mu kibanza ca kangahe? Yosumba kirisese. C'est vrai ça tu as fait indimbo nziza. Mugabo nanje wanje ni nziza. Gusa vraiment kandi yakoze indimbo nziza iri sous forme ya X-Sauza. Mugabo wicewe nyine negado ndibanje ni nziza. Yego ni nziza naje ndavyemera. Kana nimba amasite
bataririmba niyo mpamvu rero bijewe ni yambere yewe yambere je nanje kuri jewe yobe ya kabiri biri wewe safi na bifari na mutima mu Cobra ndakubajije ku buzima bwa busanzwe je pense ko atakibatso naribe ubuzima bw'urukundo kuri Cobra bumeze gute yo ni vipi bro oya ariko private life usi hajoba bigata harageze ko nsha boyfriend wanje bamubone muri ico gihe nzobikora umva muri no mwanya mugihe ntaramubereka arahari cyane ahari umva biri tumenye ko hari arahari tuvyemera arahari navuze ikintu nakimwe ntawo hari navyonse arahari navyonse bizinde oya ngene umusazogira nzomubereka mbwa muri no mwanya private. Okay, Cobra kubera ko tutabona kandi cyane cyane ku ruhande rw'abakobwa b'abakapeje kweke tutakunda kubona mukora ama mariage mugenda kubaka izanye example nindi wewe jawe muto bro ndacari muto uracari muto wewe ndi muto nyarage nabo sinzi plan y'Imana ariko no uvyuka akambwira nkabona Imana ikavuga ati agenda kugira mariage noye mutipe Cobra abona kumva aramukunze type ngo itonda atafise ibintu byinshi ari serious kandi ari yitaho ego ari serious ari careful kandi ari ametuko ni masi nimba ikintu agikunda basi abe ari uku apana bagirana usanga afite ibintu byinshi mu mutwe no none ibyo je ndabyujuje wonyeme ora mutazi zomukenera kanu je ndabyujuje wonyeme muri kazoza nzomukenera ubu sindagira kumukenera Cobra nikiye kintu kimaze kukubangamira mu muziki wawe turekane n'ibintu by'abahungu ndashaka kumenya intambamyi ikomeye cyane umaze guhura nayo ikintu kimaze guhura nashika gukomeretsa muri kariyere yawe y'umuziki mvuga mu buzima sivyo nta kintu kimwe uzokora yego haburemo challenge no na kimwe je nshaka kumenya Cobra challenge imaze kukubabaza imaze kukuba kukumva ukumvira gutsitaje cyane ku mutima wawe uratsinda ivuze ni kuvuga ko nubu ikiri ku mutima ariko ndengene meze ndumuntu kintu kimbaye ko kibi ndamenge ndakijera ndavuga ati nimba ikintu cyabaye ukunda gitwara uko bico gihe mvuze ati ngo hari abaye ikiniki kuvuga ko gushika n'ubu sindatora solution yacu no birahari mugabo solution yarabonetse muri ibyo bintu cyo gituma kandi ndabivuze ucume ngo nundi muntu bimubaye ko azovuga nako brabiciye mu bintu bisanzwe mugabo nta challenge nimwe udashobora kurondera niyo mpamvu kenshi iyo uvuze ikintu cyakubaye ko mu buzima kakirengana kirafasha abandi binyuma avuga je kirambaye ko kandi nako Cobra cyaramaye ko nubaracyahari byiza rero niba nako bacyamubaye kuko tuvuga ibi nibisanzwe kumbako naturondera solution yo kugikemura oya ndire nje tuma ntakunda kubivuga kubera iki nica kuba ko wewe tumungona nakacyamubaye ko apana vuga je kirambaye ko ndondere solution ndakivuze aho nzwanti ntega abantu benshi cyane okay Cobra tumere nk'abasubira inyuma gato ku ndirimbo yawe na Kiriko Akiri byari bimeze gute ugenda kumusaba collabo Kiriko Akiri yagenze fresh byari bimeze gute wabikoze gute wavyumviriye gute nizihe nzira waciyemo kuva ngitangura kuririmba simbeshe nakunda ngena ririmba gushika n'ubu ndakunda ngena ririmba kwa ndakunda style wiwe ndakunda ngena ririmba gushika nta ndimo rimwe asuranje sindayimenya ego ndakunda ngena ririmba rero kuva ntangura kuririmba navuga ati Imana yo nta ko navuga ati ndashaka gusenda ndibona Kiriko ego kubera natanguye ngo amaze umwaka ariko arakora ndavuga ati nishaka gusenda ndimba na Kiriko
hama chance yanje indirimbo yanje ya mbere nayikoreye muri Band Boy. Ego. Indirimbo nka 10 za mbere ndanzikoreye muri Band Boy. Rero nararonse opportunity yo kumenya nakiriko ku ndirimbo yanje ya mbere ngiye gukorana gukora. Opportunity rero irambi nguve kuvuga ati aha vraiment nkuranye nawe kandi twese turi abana. Gatunga nkavuga vraiment byabitesa. Ego. Turakorana nibangoye management ibe ntiyangoye. Management iwe yavuga na management yanje byose biragenda fresh. Okay. Nashaka kumenya ko ko ari challenge yoragize cyangwa ari ikintu cyo cyarakugoye mu guhura nawe none urumva ko ibintu byose byagenze fresh. Okay. Cobra collabo yawe y'indoto ni Indoto. Ego. Ni imwe gusa. Ni Ndakunda umuririmbyi wo muri Jamaica. Yitwa Spice Diana. Spice Diana. Pas Spice Diana, Spice. Spice Diana muri Uganda, no, Spice. Muri Jamaica, so, uramukunda sana. Yako banje indoto office. Nyene musi no kana kurambona ko. Haburi iki rero sasa? Nyene navuga yuko atari distance. Atari distance. Mwese ntamvuga ati ngo ejo ndagenda gukora indirimbo muri Jamaica. No. Atari distance gato mugabo I know. Soon possible bizoba. Okay, Cobra ubu wakize uragarutse na system. Cobra tugiye kandi kongera kubona Cobra yagarutse kuri wa murindi we wa kera. Cyane gusoma. Ugiye kuzura ibikorwa byawe gute kumeza ngahe ntituzosubira kandi kunyotega. Novuga Imana ifashije kumeza abiri nshaka ko nabansoye indirimbo. Ariko ndavyizeye ko bizokunda kuko mfise ndababwiye ko inyuma y'indirimbo nzobasora amastira atandukanye ayo mutaye mwimvira bose ko nokora bose muzoyabona. Yego. Okay. Cobra bamwe mu bafana bawe nagenda araba commentaire kenshi ndumuna gukurikirana sana. Bamwe mu bafana bawe kandi na je ndimwe ibyo nabonye umenga birakwenewe. Bavuga ngo nkamwe Cobra ukuntu uririmba uramutse ukoze indirimbo na B-Face on the floor. Iyo ndirimbo abafana barabona kumenga yo birenze kandi barabona kumenga irakenewe. Ese kuri Cobra uramaze kwiyumvira gukorana nawe cyangwa bimeze gute? Sakai jambo ariko Kimengo ariko mugabo ntacyumvi nyene projet nari mfise. Ego. Nta tucyumvi nacu nari mfise mugabo mbona naco nyene kitsikibi ncyumviro cyiza kibaye cyatiza mugabo ntacu nari mfise. Ariko abafana bagerageza dukorera ibyo dushaka. Dancehall cyane. B-Face ndamukunda kuri dancehall gusumba kuri hip hop. Yego dukoranye dancehall yoba fresh. Okay. Cobra hano mu muziki w'u Burundi ugerageje kuraba ubaye migihe kinini ni bihe bintu nizihe notuye tunenge ubona turi mu muziki w'u Burundi? Ni twinshi. Turashaka kutumenya kugira ngo umwana wa mama. Tusaka kantu n'umugenzi wanje ibike umva. Umuziki w'u Burundi hari tugwi twinshi. Umva nje utari umugenzi wanje wewe nubwo azoba akadi nturimwo. Ubwo buririmba gute? Yego. Atwaje kantu kamwe na mama mugabo. Nyene sometimes ndabatahura mu usanga simuziri gusa nta n'umuntu. Gusa nyene gusa ibyo bintu vraiment birahari kandi bakwiye kandi ubu betanga gusambuka. Namwe dutanga kumva kwashwana nakashwana nakubera iki? B-Face yashonye na Dramati. Navyize ko bashwanye. Nyene daya mabifu nyene yarahetse. Urishuwa ko yahetse? Navyonse. Sindi gaba bipfana bisangira. Twashaka kweka ko byahetse mugabo kumbe bakiyafitanye. Nuvuga wowe tunenga ubona turi mu muziki w'u Burundi n'utuntu tw'utubifu. Utubifu gushwana. Ego. Nitwo ubona dusa nk'utunenge turi mu muziki w'u Burundi. Cobra ugerageje kuraba abaririmbyi dufise ngaha mu Burundi. Nabahe bakobwa batatu. Ubona bazi kuririmba cyane gusumba abandi. Bose baranganya. Bose baranganya. Bose baranganya.
Sure. Jo umukobwa Jonyemeza bave mu ivyo bisire vyabo bagende baze barimba ama dancehall barimba master international ariko je sinavye abarapezi navye dancehall si abarapezi indi yakubeye oya nanje ndikunda kuvuga ngo abakobwa bose bave mu ivyo bisire vyabo barimba marimba mwanya wose badashobora kwevoriwa nivyo barimba fresh mugabo tugire evolution basi ririmba ikintu wundi umuntu atashobora kuririmba erekana akarusha urushunde muntu none ngaho mbwetse ngo ndasumye kurimba wundi nje mbona bose barimba bimwe bose nico kimwe ego vraiment anumwe mbona rushonje aya Moni ya frere ntubona ko asumba afite abakobwa ngaharusha sinavuze izina ry'umuntu avuze bose nico kimwe nuvuga na Moni se kuva kwamba ushaka kwanyuma bose nico kimwe na Moni ya frere ari mu bandi bose ntatandukanye n'abandi sindavuge bro sinavuze izina ry'umuntu avuze ati abakobwa mwese murimba amastyle amwe mwese mu ico kimwe no kuvuga ngo nta urenze uwundi bose ni yare na wewe bro jewe no ndarimba dancehall ndakuze basumbije ndarimba hip hop ndarimba ama dancehall ndarimba ama afrobeat ariko nabo sikubira ko batabishoboye ni ikintu kimwe hari kutabishobora no kutabikora no kubitinya kubikora ntiwoza ubona uno munsi abo bakobwa uriko uravuga ngo ntabyo bakora ntibaza yuko hoza nk'umwe mbere wose usanga banabigusumba ahubwo bareka kubikora gusa nicyo ushaka nyene ahubwo abikoza basumbije barya abandi ubu rero niwe umukobwa umwe urukume ngaha mu gihugu cy'u Burundi ninje ndimba amasitira yose mpakara ko umukobwa arimba amasitira yose ngaha mu Burundi ni rashirinisha Cobra ko citwe nuvuga ni wowe wenyine uririmba amastire yose amastire yose ihe niye ayembiye niye sindamumva ko la dancehall umugabo mwenga arayishoboye umaze kumva ayikora Ome utakoresha atarayikora ndamaze kumumva ariko arayikora ariko indirimbo atarasohora none ikintu kitarasohoka ukimeza gute bro nagikore kandi ndamwakwa nagikore nukuvuga ngo aba bakobwa bose bo muri ino industry y'umuziki w'u Burundi bicare bakurabire ko bicare biga nubwo batabara ko jewe barako abandi baririmbye bari hanze pana jewe mu kugira inspiration ndaba ibintu biri hanze nkavuga ati aha muri Uganda bakora dance story yuko muri Jamaica bakora uko muri Nigeria ukazunguruka kwa vuzo tungugenda murimba style mwe ntamudusanga indimbo zawe zose zisa ukagumwa kwaza none wewe indimbo ya mbere ya nyuma zose zirasa none Cobra ngarutse kwa kukano nyene kuravuga wewe ego nivyo uri kuremera yuko ubasumba bose barenze ariko no musi tugirageje kuraba ibiteramo batinya myaka ibintu nakunda gukora bro yego ico kiyagena nakunda gukora okay bas example bari hit kiyagihe ninde ari hit inde murabo ni Cobra ariko no musi ntari hit nkabake kandi umuziki mwiza sima kube hit ushobora kuzirimba umuziki mubi hari good song na hit song sivyo ariko je ndizira yuko iba hit song mugahe yabaye good song yashobora hit song niba ari good song yego sure yashobora hit mga atari good song nivyo indirimbo irashobora kuba hit song kandi atari nziza ashaka kuba hit song niba good song yego bishatse gusobanura ngo Cobra nubwo no munsi atari hit ariko akora ama good song yes kandi amastyle badakora ariko barakora Cobra sishaka kwitama guma vuga ati ngo Cobra wonyene ngo niwarimba ama dancer Cobra wonyene ngo niwako arimba no kasi tuziririmba natuma abantu basi babona ko mu Burundi abakobwa baho bari batukuna abaganda yego igendo y'amastyle wabo n'abasazi bari mbonye ukavuga nubwo yakupitira akapira ngaho wenyene ravuga ati yego vraiment abaganda umenga basakana uko kwirekura cyane gusumba natwe bwabuziki ko turekura dushaka tuje mu masho twambaye amakanzu bishaka mugene mwambaye iki mbarira uramutse show ubugenda wambaye iki muzo misho
ni iziherera impuzu zo muri show impuzu zatangwe ryari nabonye nuko kumara nabaye disappoint ukuntu nabonye umudemara kweri aragenda muri show yambaye kandi tugera ku maguru kubyo bonyine bafata kuboko bakamukura kuri stage baraye aha nyene mu gisagara cya Bujumbura Jago uri kuvuga Moni ya Fere uri kuvuga Moni ya Fere yagiye muri Miss Burundi yambaye ikanzi bonyine bakuye kuri stage don't ariko yagiye mu bari yatuye muri Miss Burundi wavuze umudemu wavuze umudemu yagiye muri show yambaye ikanzi niho horagenda muri show wenyene niho hora yambara ikanzi oya nanje niwe nabonye navuze la majorité niko bambara amakanzu yego cyangwa amajinsi nk'ume ngo bagiye gusenga ariko nawe ugiye muri show sinibuka neza show wagiye wambaye nk'abapolisi muziki polisi jewe oya ahubwo nambaye muziki jeje nambaye muziki jeje pantaro y'ikijeje yes nambaye buti nambaye kuva hasi ushaka muziki jeje none siko mvuze je nambaye kanzu man muziki polisi Cobra wowe urukura umuziki mwiza pe mwiza nije shaka kumenya rero ni kihe kintu kimwe gituma nawe utabwira abandi bademu bagenzi bawe utabicereka abo ati eba dukeneye ko umuziki w'igihugu cyacu utera imbere dukeneye ko umuziki w'Uburundi utera imbere dukore umuziki kwa muri buno buryo habura iki ngo bicarike babari cyo ndi ndakubicarike kuko adashaka kubona ikintu kibura bafite amateam kuko adashaka kuvuga ati eske kubera ko tutokora ikintu ndetse shaka kujya kubabwira ngo bakora ikintu iki kwa sindi meet mateam yabo bonyine bashaka kubona evolution iri bakabona eske gute no udona example no mahungu birahari ivyo bintu gusa ngo mungu kuva ku ndimbo yiwe ya mbere gushika ku ya nyuma zirasema ngo ndimbo y'ama episode wana ndimbo y'ama episode kandi dose zirasa DJ Fernando Fernando ndimbo ziwe ni disavra sha DJ Fernando ndimbo ziwe zose Disa gusa rero benshi nganda kubwita ukuri ukiyumvira ohanyine nje hari ugihendera numva indirimbo ya Sotu no musinyeje amari baza indirimbo umwe none uyo afite indirimbo hajirage amane indirimbo sose nizo umuntu umwe ndamfite melody imwe kintu gitandukanye ni kwandika mbwira ni film my episode bakadukinira ni baho utegeza guhinduka kubera iki si bose bakunda ibyo kwaririmba Cobra rero cyashaka kumenya wewe uvuga yuko hari utuntu tutugwitugwi cyane na bivuze ngo nawe ufise akagwi urimo cyane akagwi nakamwe ndimwe man anaka uri gati kumaka kise ibyo nje cyo ndacandire vunuka kumaka kise no kuvuga uri wewe wenyine nta gakuku ufise basi nabugira butima nyene ngo nje na partner afise no nda partner na kundi fise je yo kuba ngo no kuvuga ngo nubwo bugwi bwabo we ntago bubushigikiye ivyo bakora umaze kuvuga yuko n'indirimbo zabo ubutazishigikiye kubera ko baguma bakora bya bindi nyene barimba fresh barimba neza mugabe ibyo baririmba vraiment mebe bandi babikunda ariko jewe none Cobra urabona yuko umuziki w'Uburundi uzotera imbere mu gihe ari wewe wenyene ukora ibintu byo kugwego Mico gade shaka yevana ngiriki ubibatahuze umuntu kana gutera inkuru tawuri kintu reka mvuge tawuri kintu sima kumuraza kubwira ngo kora iki wanyunane uburu umuririmbyi urabona abantu byo bakabarakora sivyo je umuntu indirimbo yose namande kuri YouTube ndafata umunsi wose ngwandi kuri YouTube nkamenya indimbo zasose para mu Burundi gusa ibihugu byose nkamenya eske umuntu yaririmbye gute ni ese yaririmbye d'abord nkagaragaza nk'umunsi sinari ko ndumviza indirimbo imwe gusa yego umunsi wose nkamenya indirimbo neza kuyumviza nkabona tuko iyo style yakoze abantu benshi nafata indirimbo imwe cyangwa zibiri muri izo style nkamara indwi yose menya uyu muntu yanditse gute yaririmbye gute nkamenya n'indirimbo yavuye kubera iki iragwa inspiration yo gukora iwawe yego okay Cobra ndashaka kugaruka rero kuri ako kantu ko kubatahuza cyangwa ukaganira nabo kabumvisha wowe urumva byo nakugora kugira ngo bikore kubera ko ubona ntubatahura ibyo barimo ariko je ngirageza kwiyumvira ni waramuka ubyigumijemo wowe nyene biragoye kugira ngo umuziki w'Uburundi utere imbere
gerageza rero nabo abandi ubibumvisha canke ugerageze ukore cyane ubereke kuba renze ujabuka imipaka tubone wajabutse imipaka gusumbabo hama nabo baze kibabona kumbe bijye bintu Cobra akora nivyo biri hit nivyo bintu abantu bakunda nivyo bintu bigezwe soko gerageza rero swati ubibatahuze canke ukore cyane tubone Cobra yajabutse igihugu kubera bivanye na style ariko arakora niho bazokwemera yuko uri gukora ibintu bibarenze naho no munsi biragoye kugira ngo bace bagutahura ngo Cobra ni warenze je ndavyemera urarenze sister merci merci ndavyemera urarenze sana hama Cobra ndashaka rero dushimangire ku muziki wawe witwa system umuziki wawe system ni umuziki wo gutwara uburyo bungana gute kugira uri bwinshi cyane mugabo sorry cyo uvuga uburyo bwantwaye mugabo bwinshi vraiment kuko ugiye kuraba ikintu gisaba uburyo muri iyi minsi nubwo ari bimwe nateguye gushyira muri clip bitashoboye kuboneka kubera problème ya climat ariko ubu ndiho menshi Cobra apara y'umuziki ibindi bintu Cobra asanzwe akora nibihe before nariga naje ikindi kintu nkora ahubwo mfite amaproje nshaka gukora ubu ya business ni wanje but nubwo ari ya business mugabo azoba ari ya partner ku muziki ego azoba ya partner mu muziki ayo maproje yawe Cobra uno munsi umuziki mu Burundi bamwe bavuga ngo nturiha abandi bavuga ngo urariha bamwe bavuga ngo umuziki uragoye kuri Cobra rero sasa bimeze gute amafaranga gukora umuziki ava hehe nk'ibyo ndafite management twap level kandi umuziki urariho ubutariha twese twarawuhevye urari umuziki sure really yeah bamwe bavuga ngo umuziki Burundi kubera bivanye n'ukuntu badandaza cyane kuri YouTube baba babona umenga ari ama platform menshi nga ndaje umuziki kandi yinjiza amafaranga menshi okay hama Cobra inyuma yo guheza amashuri umuziki ndizira kandi wowe urafite ikindi kintu ukora nubwo udashimye ko kitubarira cyangwa imeni banga gute urafite ibindi bintu ukora nubwo udashimye kubitubarira cyangwa jeme ni banga urabitse byo ngora je banyita sinei passist ngira ngo ribeke reka simena amabanga ngene nzobibabwira bat nzobivuga okay kubera ko uzobitubwira nta mpamvu yo kuba ndakumenera amabanga gusa nyene ni ibintu byiza kandi ikindi naco uri umwe mu basista bamaze kubona bakora cyane merci ugerageza gukora cyane haba mu muziki use talent merci n'umutima mwiza ako ni koko mwiza cyane okay Cobra uno musi y'ubura umuhungu biba bimeze gute kwandi umuhungu ndashima kwandi umukobwa ngo mufite amasurago menshi rero tinya sirako ndisi kuvuga uko mugabo vraiment yamba umuhungu nawe ugira iki okay basi no munsi uramutse ubaye umuhungu ejo kacuba umuhungu umunsi umwe gusa birashyitse si kuvuga ngo wabyisabiye birashyitse ejo uciba umuhungu umunsi umwe wonyine muri uwo munsi Cobra yakora iki sayana bambesha sinzi na projet nokora mbaye umuhungu navyo
ariko nyine uragerageza utubwire ati je namutse mbaye umuhungu umunsi umwe nakimwe n'ukuri ko njyewe ntamusi umwe ndimvira ko iyo naba umuhungu ko numva ndifiye ku mukobwa sawa nanje ndiko ndashaka kumenya biramutse bishitse je mu gatondo ukazinduka usanga ikete hajya ku meza mu cyumba cyawe ubwo ati Cobra uno munsi wirigura umuhungu umunsi umwe gusa ejo uzobasuye kandi kuba umukobwa ikintu ca mbere wocu ukora cyo bari giki cyangwa ikintu umva ukora muri uwo munsi wose turabe sana nakimwe naco mbona wocu uryama mico gihe nagira ikiyamana navyonse uwo munsi navuga mana nubwo mbaye umuhungu umpa inguvu ngenda kurwana ngubita abantu bose ndikuyamara nawe ngenda mukubite abaciye baguhongora iryinyo na oya numva ko abahungu bose ntuzi ko abahungu bakubitwa bakanesha oya numva ndambwira numva mpaye ngitse umuhungu mpe n'inguvu zo gukubita abantu bose bashobora okay Cobra ninde umuntu nga mu Burundi nubwo ari umustar utokwemera ko akubera umugabo mbere umustar Alvin Smith Alvin ni mwiza vraiment numubere Alvin wamwemera anyemera mwemera tumusabe rero Alvin aze n'umugabo w'umuntu afite umugore waratandukanye ntabyonze gusa nyene nta numwe mbona ko no kwankira cyane no kwemerera mu gihe bitaraba muco gihe cyose tagushikira ko nushaka kumenya umuntu ko wamwemera cyangwa wamwankira nabyonze ariko kenshi abakobwa b'abastare muba mwarisizemo ibintu ukavuga ngo jewe nimba ndi umustare sinipfuza kandi umugabo w'umustare ndamuronsa akaba ari serious no mwemera ndi umuntu ari serious gusa kandi abastare benshi umenga ntibari seri umva mico gihe mbere kutari serious navuga none nitwo kuba ngambonye kuri serious hari inzi benshi ndabwire basi mu buzima bwa entertainment ubuzima busanzwe buratandukanye ushaka kubona umuntu ngo ntari serious mubwo gusanga umuntu ari serious wa mbere ongewe kwiyumvira ko ndi serious wewe nawe uri serious Cobra iyo umuntu yagushavuje ubigenda gute ndamwirinda nzi ko umuntu yashavuje ndamuva imbere nkagenda cyangwa nkunda gutembera ku tere bwanjye nambara nkacamo sishaka kuguha umwanya kukumviriza ko mbanze ko twese turi abantu ndaguye umwanya na gato usanga ndakwishuye ni ukuvuga ngo uri umwe mu bantu batigira bashwana byamaze kumbura amabifu n'umunsi none uratinya amabifu kandi umuntu nkoze ikosa nkaribura nubwo nk'ubucashwaye ndi umuntu nkunda kuvuga pardon cyane nubwo giba ariko sagiye ndakubwira sorry kubera iki sinkunda bifu jewe okay n'ubundi bifu ntacyo zimaze Cobra imbere yuko dushika ku musozo w'ikiganiro cacu mbwira abaririmbyi batatu Cobra akunda cyane mu gihugu cy'u Burundi nkunda yo ni soko wa mbere wamutubwiye n'ikiri ko akiri tubwire wa kabiri wa mbere wamutubwiye n'ikiri ko akiri wa kabiri bose ndabakunda Cobra na merci beaucoup